abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese muriko muraba televiziyo Heritage tubaha kaze muri kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro. Ndazi ko muri benshi mubikurikirana kandi ko kirubaka ubuzima bwanyu. Ikiganiro cy'uno munsi kiraza gufasha wese aza gukurikirana televiziyo Heritage gihindure ubuzima bwiwe. Kubwiyo mpamvu turafise umutumire aza kubana natwe muri kino kiganiro kugira ngo atange umuco kuri teme no munsi ivuga gutyaye ni gute abantu boshobora gushika ku ntumbero bihaye mu buzima bwabo. Ndizera ko umuntu wese arafise impamvu ari hano ku isi, rero biraryosha igihe umuntu ashoboye kwiha ibintu kanaka bimutuma ashobora gushika ku ntumbero y'ubuzima bwiwe. Rero nashaka nk'umwanya umutumire wacu imbere yuko tuza kuva ku vyeke kino kibazo atangura idondera kwa dukurikirana. Murakoze kumpa ijambo, nitwa Oscar Ndowarugira, nkaba nsanzwe mu buzima bwa misi yose ndongoye ishirahamwe bita Union des groupes bibliques du Burundi. Rikorera mu makaminuza aho tuvuga ubutumwa mu banyeshure bo muri kaminuza. Rero ndashimye ku butumire kandi ndahaye ikaze bariko baradukurikirana bose kuri televiziyo Heritage. Murakoze cyane. Uyu munsi avana ku iteme nizira ko iza gufasha abadukurikirana ni gute abantu nibihe byo bishobora gutuma abantu bashaka ku ntumbero bihaye mu buzima, kuko umuntu wese ari hano ku isi arafise impamvu hari. Igihe atantumbero afise arashobora guhusha impamvu yo kubaho kwiwe. Igihe tuvuze intumbero, mbega abantu bashobora gutahura iki mbere ko twinjira mu bindi bibazo? Abantu bakwiye kumva muri make ko ni intambuko runaka umuntu yiha kugira ngo ashobore kubandanya aja yategerezwa kuja. No kuvuga mahangiro menshi atandukanye mu mico itandukanye umuntu agenda ashira imbere yiwe bituma kubaho bigira n'agaciro kuko ababoni yari karaja n'icagomba gushikako. Iyo rero tuvuze intumbero umuntu aba yihaye mu buzima no kuvuga yuko umuntu akwiye kubaho avyuka yibaza ngo no musi ngira iki, mbega njahe, mbega ndiho kubera iki. Umuntu akwiye kubaho ivyo bintu avyumva neza, abona iyo agomba kuja, abona ivyo akwiye gukora. Ivyo rero bisaba ko abitegura, atabiteguye ni hamwe umuntu acabaho atabona yaja ni yava, kandi bica bituma umuntu ajuragirika mu buzima, ugasanga arangiza ubuzima atazi icatumye abaho, adatahura neza icimana yamuremeye kubera yuko atashoboye kubona neza yari karaje. Murakoze cyane. Iyo ndiko ndaraba ubuzima bw'abantu turabona abantu biha intumbero zitandukanye mu buzima bwabo, kandi tukabona yuko biva n'intumbero abantu bihaye, tukabona baronka amarizita kanaka mu buzima bwabo. Hari bamwe tubona bakora ibintu vyiza, abandi tukabona bakora ibintu bibi. None mushaka kutubwira nahe masoko izo ntumbero abantu biha avamo? Kimwe gikuru nibaza yuko abantu turakwiye gutahura yuko abantu ntituva mu kirere, ntituva mu ivu gutyo, ntituva ku biti. Abantu twarimwe n'Imana. Kuvuga rero Imana iturema yari ifise umugambi gituma dukwiye kubaho. Nta numwe abaho atari mu mugambi w'Imana. Rero ikintu ca mbere gikuru gose, isoko nyamukuru rituma tugira intumbero mu buzima n'Imana, no kumenya kw'Imana ku by'ukuri ariyo yadushizeho, hanyuma hakaba ubwo bucuti dufitaniye nayo buca butuma tumenya neza ico dukeneye, ico tubereyeho. Niryo soko rya mbere. Kutamenya Imana bituma abantu bajuragirika. Byo nagorana ku by'ukuri ko umuntu atazi Imana agera hana gashika ku buzima. Ngira turaza kubibona mu kiganiro. Hari ivyo twita ko abantu bashyize ku ntumbero mugabo atari vyo. Naho vyoboneka mu maso y'abantu kumengo nivyo, ariko ugiye kurabuza gusanga atari vyo. No kuvuga rero isoko rya mbere ni Imana, no kumenya Imana, no gutahura Imana, kugira ubucuti n'Imana, ukamenya igituma Imana yakuremye, kuko Imana iturema twese yaduhaye ubuzima izi neza ico bukwiye kumara kuri inosi. Ikindi kigira kabiri ni twebwe nyene. Ni twebwe nyene, umuntu wese arafise ibintu Imana yamuremanye, arafise ibintu bimurimwo bituma yiyumvira akabona ibintu vyiza n'ibintu bibi,
hanyuma agafata ingo yo kuvuga ati jewe ndifuza ko noshobora gushika kuri iki na kiriya. Ivyo rero umuntu amaze kubibamwe akabigira biratuma neza apanga agatangura kwiyumvira ati mbega jewe nkeneye kuzobaho gute, nkeneye kuzokora iki. Mbere washaka umuntu abitangura akiri umwana agatangura kwiyumvira je ngomba kuzoba iki nkiri umwana. Ivyo ni ibintu Imana yaturemanye, ni indemanwa ko twiyumvira ko dushobora kwicara ahantu tukabona tuti ndifuza iki kiriya ntaco nifuza. Ivyo bituvamo. Hakaba rero ni n'abantu kibano, abagenzi canke aho turi, hariho ingingo zimwe dufata, intumbero zimwe dufata kubera ivyo tubona impande yacu, tukabona hari ibintu bibi bishobora gutuma tugira umubabaro, tugafata intumbero yo guhindura ivyo bintu. Umuntu akavuga ati jewe mu buzima ndashaka ko ibintu bitazobaho. Fata nk'akarorero, umuntu akabona abana bari mwibarabara akavuga ati ngomba guha intumbero ubuzima yuko nzofasha aba bana, agaca atangura gukorera ngaho nyene. Yatabona abo bana bari mwibarabara ngo n'ubuzima babayemwe ntiyari kuvyiyumvira. Abandi bakaraye ibidukikije akabona ati ibidukikije birahonye biko birononekara. Umuntu akavuga ati jewe ngo mfate umugambi ubuzima bwanje nzoshiremo ingufu cyane kugira ngo ntunganye ikibano, nkingira ibidukikije n'ibindi vyinshi. Kubera ivyo ububonye, kubera aho uburi ugashobora kubona muri wewe hakazamo ikintu gituma upanga ubuzima ukundi kuntu gushasha, bigatuma wihina intumbero nshasha. Hakaba rero n'ibindi kuvyukuri bizanana n'ubumenyi, kuko abantu bagenda bariga, abantu bagatahura ibintu, biratuma ubuzima nyene bufata intumbero. Naho rimwe na rimwe bihinduka, mugabo kuvyukuri wize gutwara indege uhereza mu kirere nyene uza gusanga uri mu kirere, ntushobora kwiyumvira. Hari n'ushobora mbere kugenda kwiga, mugabo kuvyukuri agasanga uko azariga niko azarahindagura gushika hashikiriza ahandi hantu. Amashure rero canke gushaka ubumenyi biri mu bindi bintu bituma, n'irindi soko rituma tugira intumbero mu buzima. Icanyuma novuga ikijanye na no citagute uko abandi bantu bashobora kwinjira mu buzima bwacu bakadutera kwiyumvira gushasha. Ukaraba umuntu ukabona uko ameze, ukabona ivyo arimwo, ukabona uko kumva birakunezereye, hama ugasanga je nshaka kumera nkuriya. Ni uzosanga abana bamwe bita ba Messi, abandi bita bande, abandi bita ibindi. Aba babonye abo bantu bakabona ivyo bashitse ko bakavuga ati nanje kuvyukuri ndashobora gushaka kumera nk'abariya. Umwana agakunda umupira atahura ukunda mbwa kubera yumvise Messi, yumvise nde, ugaca usanga umwana mu buzima bwiwe ataraca n'ubwenge cyane, atangiye gukunda umupira cyane. Hama kazosanga ahereje nyine kuba umukinyi w'umupira rurangiranwa. Ivyo byose birashoboka. Murakoze cyane. Ndumva yuko ukomeje kuyivuga hari amasoko kanaka atuma abantu bashaka kumenya intumbero y'ubuzima bwabo. Bavuze ko Imana y'isoko yacu ayishaka kutwenspira, ikatwereka turongora mu kintu dukora kanaka, cyo tukabona ikibazo kiri muri societe, tukumva ku mutima tugitorera inyishu. Amashuri twige ugasanga harimo n'uburongozi bw'Imana muri amashuri ngo muri kazoza tuzobinyisha muri akarere k'amashuri twagiye kwigamo. Uravuze kandi yuko n'abandi bantu bashaka kuba imbere yacu, Imana ishaka kuhakoresha nk'abantu bashaka gushiraho inzira ivyo dukora mu buzima. Mbega turi ngaho nyene, mbega uko ico kintu si wo munezero w'ubuzima bw'umuntu? Yego kandi oya. Ngira uko intumbero yo kubaho kwawe niyo munezero wawe, nega ntujyoherwa kubera yuko ntihari ico tutari twavuze tutashoboye gushikako. No gutahura neza ko n'intumbero zimwe zishobora kuba atari nziza. Intumbero mbi zirabaho, abantu ugasanga bari mu ntumbero mbi kandi bakakubwira ko ari byo bakeneye gukora. Mugabe ikindi umuntu ashobora nko gupanga akavuga ati jewe ndagomba kuzoba ndagomba kuzoba nk'umuntu yiba. Burya abasuma ntibavuka arabasuma, baragera igihe bagapanga ko bakwiye kwiba, abandi bagapanga ko bazokora ibintu biriya kandi bibi, ugasanga birashitse. Abandi nabo gasanga babishizemwo n'abandi nyine mugasanga ni bibi. Urumva rero naho yoba yabikoze yivya amafaranga akagura ivyo agura,
aca avuga ngo ntitwovuga ngo niwo munezero urumva Yeah. yabishitse ko mugabo ivyo yashitse ko eske nivyo byari bikwiye ku by'ukuri ko akwiye gushika Inzira ko yaciyemwo inzira n'inzira yo. yaciyemwo n'inzira yo hamaca tugaruka hahandi re twahera mbega ivyo bintu Imana irabishingira intahe no kuvuga rero iyo tuvuze ko umuntu yakoze ibintu kandi bimunezero nuko ivyo bintu biza kugaruka ku Mana Imana ikabishingira intahe no kuvuga ugira ukore intumbero itumunezerwa no kuba kukoze intumbero ihuye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe nayo ivy'Imana ishaka tuba tubizi no kuvuga n'ivyo bintu wakoze uzi neza ko waciye mu nzira z'ukuri Yes. uzi neza ko ari ibintu bije gufasha abandi bantu nawe vyagufashije muga byafashije n'abandi bantu uzi neza yuko ku by'ukuri wabikoze mu bugombe bw'Imana ata muntu wahohoteye ata muntu wagiriye nabi Yes. no kuvuga rero naho nca mvuga nkavuga nti kunezerwa ko umuntu avuze ko umuntu anezewe ko yashyize ku ntumbero tubanza kuraba izo ntumbero n'izihe kandi yazishitse ko bigenze gute. Yes. Murakoze cyane. Ndazi ko kwa dukwira muri kano kanya bariko barabwirwa mu gutahura ico intumbero bisigura n'amasoko ashobora gutuma abantu bakora ibintu kanaka katumvise yuko ikintu gikomeye cyane ivyo dukora byose bikwiye kuba ari ibintu Imana ishingira intahe. Mbega nibihe bintu bituma abantu badashaka ku ntumbero zabo kuko ari abantu usanga bageze mu zabukuru canke bageze ku myaka kanaka bakarogeta iminsi yo kubaho kwabo. Mbega nibihe bintu bituma abantu badashaka ku ntumbero zabo kugira ngo bariko badukurikirana ibintu bazavyirinde. Yego ngarutse kugira ntitwave tubivanga cyangwa abantu bavyumva kutariko kimwe guhusha Imana umva intumbero zose zo wazihushije. Yes. Kutamenya Imana ico abantu bacumva kutaba mu bugombe bw'Imana uhusha vyose kuko Imana niyo yaturemye kandi turemye yifuza ko tubabayo kandi tugakora ivyayo. Iyo bishitse umuntu agahusha Imana nagomba agira ibingana gute urumva azotegeza kurogereta ubuzima ntibuzopfa bubaye bwiza naho abantu barabo muri mengo ni byiza kwiherezo aricuza kandi agasanga yataye umwanya. None musana umuntu yavuze yuko yuguze televiziyo baraguha agatabo kuko ko ntikoresha igidasonye agatabo ushaka gukora ivyo wawe byo bari nk'ivyo onye ubuzima bwacu ko Imana yamaze kubwandika aho ca tuja muri Bibiliya tugasenga kugira ngo tumenye ibyo dushaka ko iteleviziyo urashobora gutatona igashobora gukora kandi yara normal utaravye nako gatabo mugabo ubuzima ntutatona mugabo mu buzima ntavyo gutatona umva guhura n'Imana kujana n'Imana Yes. mugabo duce tugaruka dufate kw'abantu ku vy'ukuri n'Imana bayizi kandi bariko baragendana nayo birashobora gushika yuko ku vy'ukuri intumbero abantu bazihusha zo muri buno buzima umuntu akabaho kagororokera Imana muga ivyategezwa gukora mu buzima ntabishikeko kandi yaragorokeye Imana nta kibi yakoze mugabo yabayeho umwanya muto ari kubaho umwanya munini yakoze bike ari gushobora gukora byinshi nico gituma rumva ntitungana kandi dushobora gukora bimwe bivanye n'uburyo umuntu yamaze kwiha Imana ategura apanga ibintu vyiwe yitanga ategeza gukora byinshi kurusha uwundi bintu re bikuru mu buzima busanzwe washaka bikunda gutuma kenshi tunanirwa nidushike ku ntumbero ukuye hico cyo muri rusangi cyo kumenya Imana ko tuvuga ivy'ubuzima ntidushobora gukuramwo Imana mugabo dufate mu bintu bisanzwe ikintu ca mbere cama kitugora abantu no citangwa iki ni kudapanga umwanya neza ugasanga ibintu twari gukora mu myaka 15 tuko turondera kubikora mu myaka 5 bica bitunanira kubera ko hari imyaka umuntu aba yarazungurutse yarataye iki niki naho nabigarakana muri vya bindi nyene abantu benshi baramara imyaka batabona iyo bariko baraja mugabo bakaza kubona iyo bariko baraja hasigaye umwanya muto umva baca bakora bike niyo rero wavuze uti fata naho uvuga uti nk'ubu ndakeneye kuzokora ikintu muri no mwaka kuko intumbero zikwiye kuba intumbero umuntu yiha mu buzima zirakwiye kuba zifise ikiringo ziriko
turaza kubibona mu kindi gituma nyene bigorana hari umuntu y'intumbero mugabo ntasigure neza icagomba mugabo kenshi umuntu agateba gutangura ivyo yategeza gukora akaza kubikora atevye nk'ubu ni nk'ubu novuga ngo ngomba kuja gukina karate canke ngomba kuja gukina umupira kuri no myaka yiwanje ushobona umupira noja gukina uwari nta kibi kirimwo ndavyibera ko bakinyi bamaze kuva mu vy'umupira w'amaguru bajya bakina hanze ukabona yaramaze guhagarika ku myaka 39 kubera yuko igihe cyo cararenganye ubu nano guma ngo nje gukina umupira no ukina mugabo no guma hasi sinoja kuba ba Messi hari equipe nationale oya byogorana kirango habaye yabatama nyene bakuze urashobora kuja uza gusanga imyaka yo gukina umupira yararenganye ntibisigura ko ataco wari kurakora wari kurakora ibindi mugabo nimba nari haye intumbero yo gukina umupira ubakariho niyumvira kuja kubitangura nkinira igihugu naracererewe hariho rero abantu usanga bafise ibintu bagomba gukora mugabo akabanza kuja mu bindi hama mu nyuma kiyumvira ko yoja kubikora urumva bica binanirana nimba inyota yarafise ko ari ukumukinya umupira akarengana imyaka y'ubuyabaga yose akayirengana akaza kuvyiyumvira amaze kugira handi hantu ntibabigikunda rero bica bigorana ico ni kimwe abantu uza gusanga n'umunyeshuri ari mu ishure agatangura umwaka avuga ati ngomba kuzomenya hanyuma agahengera asigaye imwe ngo aje gukora ikiba ngo yige akora ikibazo bica bimunanira kuko aza gusanga afise ibintu vyinshi mu mwanya muto ikibazo cageze gaca kimunanira agomba rero kumenya ku mwaka aca hera umunsi wa mbere injiye mu ishuri agatangura kiga agategura ku munsi agenda asubiramwo muri ico gihe azomenya neza atangorane mugabo bose bagomba kumenya ni babiri umwe agomba kumenya ahereye umunsi wa mbere yiga undarorereye igice kigomba kirangire cyangwa ugomba urangire wagira yige ntibikunda yagize igice ca mbere agira igice ca kabiri agaca agomba kwicisha gatatu amenya aba yamaze gucererwa mugabo yarefite intumbero nziza yo kumenya ico rero ni kimwe ikindi gikunda kubaho hariho ubwoba hari gihe twintumbero tukagira ubwoba fata nk'ubuko novuga ko ngomba nk'umwaka je nkavuga nti je ngomba kuzokora umugambi nk'akarorero mvuge nti ndakeneye kubaka inzu nini y'imiliyoni nk'ijana mugabo ngaca ntangura kuzandaraba ku mufuko mbega ku kwezi ndonka ngahe mbega ku by'ukuri ibintu birakunda nkagira ubwoba nyene umuntu akagira ubwoba kandi rimwe na rimwe buba ari ubw'ukuri bari ubwoba bw'ukuri nyene kuraba amahera ufise nangahe mugabo mu gihe cyose umugambi uko umeze kose ntumbere uko bimeza kose ubwoba bugiye imbere biragora kugira ushike kuco ugomba gushika ubwoba buguma buguca intege kandi hasi niko ndavuga rimwe risha tugenda twigisha ibitari by'abantu ngo bivuze ucu bironka ugize ikiniki oya si ivyo niko ndavuga nugutahura neza ko nimba ufise intumbero yige neza umenye uburyo imeze hanyuma uyikurikire ukwiri kose tangura uzofuma ushika uvuga uti narondera miliyoni 100 naronse 40 gusa naravuze 60 muguzo wa warateye intambo nta kabuzo zosira wongereze kundi mwaka uhindura ikiringo mugani waguma uvuga ngo yango ntibikunda ngo sinzotangura ni mpaka ndonkaya ni mpaka ukagumona nyene uraba umufuko ugaca wiruka kuvuga ngo ndondera akazi ngo bampa amahera menshi niho nzotangura ikiringo kenda gihera utararonkanya akazi urumva nta kimwe wigeze ukora kwimana shobora ati ufise iki koresha nyine ufise urumva bisaba gutangura hageze muri byo by'intumbero duha ubuzima hagera kufatinga ukavuga utereka ntangure gato ngende hama bizoza biraza ikindi gikunda kuba niki kunda kugorana niki nuko usanga nyene izo ntumbero zidatomoye neza intumbero umuntu yaha mu buzima ugasanga ntizigira kiringo ntizigira umwanya ntizigira uburyo ntizigira iki munakaza ngo ngomba kuzokubaka inzu yiwanje nzobamo ntumenye ngo ninzingana gute ntumenye ngo ninzigomba iki ntumenye naho uzoyubaka wimvira kuyubaka ntumenye n'igihe uzoyubakiramo urumva ugomba kuzokubaka inzu sawa na plan nta na kimwe urumva mugura bishaka urumva ugasanga ntibitomoye
ngomba kuzokwiga ishuri ntuzijya ari ryo ntuzi umwaka uzogigiramwo ntuzi aho uzoja kwiga nta kintu na kimwe kihari ntuzi n'uburyo buzoba ntunahiyumvira muri ico gihe nimwe tuvuga tuti iyo udafise iyo ujuja hariho hose udafise ico ukora vyose iyo udafise icuzi umenya vyose ugaciyoberwa vyose ugasanga ibintu byose n'uruvange umuntu mugaguma avuga ngo arafise intumbero akazi kubwira mugabo ntazi neza iyo ntumbero zija niyo ziva no kuvuga ntazokwigera anazishikako kuko mwisangwe ntizibaho ntigeze aziha umurongo mugabo zica ziba ivyifuzo intumbero yatandukanye n'ivyifuzo intumbero kiba kimaze kibicifuzo kimaze kuza kubaho mu vyumviro vy'umuntu no mu ngiro z'umuntu agaca bandanye ubuzima gikurikira mugabo kikiri cifuzo n'ivyo uvuga je nashaka ibi bikaguma nga imaze kuba intumbero ucuwicara ukapanga neza ibintu ndabikeneye ryari ndabikeneye ku kiguzi kingana gute ndabikenereye hehe byose ukabipanga ugaca ugenda rukurikira vyoroshe nivyo nibaza kenshi bikunda kutugora kubera yuko uja gusanga turafise ibintu mugabo ntidushobora kubisobanura biravangatiranye ngomba kubaka ntuzi n'ijya ugomba kubaka urugo ntuzi ugasanga ku by'ukuri umuntu arafise ibintu agomba mbwa ntashobora kubwira ati ni vy'iki gihe ni vy'imyaka ingahe ico n'ikindi urumva umaze kubitamura neza binakenewe uravyandika neza ukamenya intumbero yanje niyi ukaba ufise naho vyanditse neza mbwa ntibi bintu vy'ivyiyumviro gusa n'ivyifuzo bitagira aho bijana niho biba icanyuma rero nibaza gikunda na cene kugira kutugora umuntu arashobora kwisanga yafashe ibintu byinshi icyarimwe umva niko Imana yaturemye turashobora gukora ibintu byinshi usanga mu buzima intumbero zirapanze bacho usanga rero umuntu agombye kubikorera rimwe byose bigahava bipfa byose akabura na kimwe ashikako ugasanga ku by'ukuri umuntu ibintu byinshi agomba gukora ugasanga biragoranye no kuvuga muri ico gihe biratugora nyene ko ushobora gushika ku kintu ugasanga umuntu akeneye kwiga akeneye guca yubaka urugo akeneye guca gura imodoka akeneye guca yubake n'inzu byose icarimwe ukabona nyene ko byose abikenera icarimwe kandi akabona mbere kumengo yo nabikora mugabaza gusanga uko biba byinshi ukorera icarimwe niko bituma atanakimuza gushika upanga neza ukabitondeka neza ukwiye gupanga ukavuga uti ubu mukiringa kiniki ivyo nshobora gukora bishoboka niki kimwe ni bibiri ni bitatu muga ntibivange bivangatiranye kandi abakeneye ivyigwa vyiza witonze uravye ukuri nuko umeze kuko intumbero zikwiye kuba ziri gute mu ntuze mu Kirundi sinzi uburyo no bivuga zikwiye kuba ziri realiste zishobora gukogwa ntuze kwiyumvira ibintu bidashobora gukogwa nawe ushobora kunuti ntibishobora gukogwa muri ico gihe bica bikugora kubera yuko bica umva wabameze nk'umuntu ariko ararota aravuga ati nzokubaka inzu i Dubai ataranayiubaka ni Bujumbura zigaca zitwa indoto kandi akomegara nayifise mugayiberenga hariha ikindi kintu nibaza urumva kiza no ngaho nyene kuri ivyo bijanye n'ibituma tudashika ku ntumbero hariho ikindi kintu kiba gituma intumbero zimwe zidashoboka gifatana na kimwe ca mbere naherako hari ibintu Imana ishobora kutubuza gukora kubera urukundo rwayo kuko izi neza ati ibintu niba bigenda mukabishikamo cyane niba bitangura uzohava uyivako usanga wahushije inzira y'Imana Imana igashobora gushiraho ibintu byose by'inzitizi bituma bidakunda mbere rimwe tukidoga tukanasenga twibaza ko ari shetani yaduteye muga Imana yatugiriye impuhwe kuko izi kuturusha ikavuga ati umuntu ari karaja siho kubera urukundo namukunda ibintu ntibishoboka ivy'Imana ikabihagarika hakaba n'ibindi bintu bituma tudashaka ku ntumbero biturengeye biva hanze yacu atabasha tubifise warugoma hugira imigambi mugigaca kibamwe intambara usanga womotse nta kundi urabihagarika byose ukagenda ugasanga hari ibintu wari kurakora kubera kumbure ushigikiwe n'abavyeyi niki
hama bakagenda urumva biragorana gose. Yes. Hariho ibintu biza bivuye Bivuye hanze bitakuvuye katabasha ubifise ko uzubona bije bigatuma ya migambi idashika. Nga mu nyuma Imana yashaka gukira kandi kajyo Mu nyuma Imana irashaka kuzana yindi nzira, nivyo nyene birashobora kuba biri muri bimwe Imana ishobora gukoresha bigakoraniriza hamwe kugira ngo bimwe wagombujemwo bitari ivyo canke hataragera bibanze birorera. Abantu bizera Imana tuba tuzi neza ko Imana iturongora muri byose. Ni naco gituma mu nteguro zose dushira imbere Imana, dushira imbere gusenga kugira ngo intambuko yose dutera mu gukurikiza intumbero zacu tujane n'Imana. Ko tutajanye n'Imana numva byose biza kugwa handi nta namwe dushika. Murakoze cyane. Mu minota umwe turangiza kino kiganiro mwotubwira ukuntu ni gute mushobora gufasha abantu kurenganiriza bituma badashika ku ntumbero zabo. Turangiza kimwe rumva ngaruka co nagumye mpagarara ko cyane. Yego abantu barakwiye gutahura yuko utari kumwe n'Imana atagishoboka. Kubatazi Imana rero no gutunganya ubuzima bwabo akakira umwami Yesu nk'umukiza wabo n'umwami wabo kugira ngo imigambi yabigende neza. Ko turi kumwe n'Imana byose bigenda neza kandi byose birashoboka kandi byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma rero dutangoye gukora nk'abizera Imana kimwe gose kidufasha kurengana imitego ishobora kubamwo harimo gusenga. Gusenga dusaba Imana kugira ngo idufashe gutora intumbero nziza zihuye n'ubugombe bwazo. Hanyuma izo tumaze kuzitora iduha ingufu zo gushobora gupanga neza uko dukwiye kubikora. Rero ivyo tumaze gutora intumbero tuzi neza ko zivuye ku Mana, abasigaye gwa ruhande rwacu dupanga umwanya neza, ibintu ntidukora ibintu byinshi carimwe, dukora ivyo dushoboye, hanyuma kandi tubikore turaba ko ivyo tuko turakora byose bihesha Imana icubahiro. Ari inzungura, ari imodoka ngura, ari amashure niga, ari iki, ari ingendo mfata n'ibindi byose ngira, nkwiye kumenya neza yuko ivyo nkwiye gukora byose bikwiye guhesha Imana icubahiro. Muri ico gihe rero urapanga ibikenewe, ukarondera uburyo bwose bukenewe, ugakora byose bikenewe, no kuvuga bisaba ko umuntu akora. Umuntu agakora ibikenewe byose, bikenewe kuzindura ukazindura, bikenewe ko wandika ukandika, bikenewe kuganira n'abantu ukaganira n'abantu, ko hari Imana muri izo ntumbero uburyo bumwe bizosaba kubukura ku bandi bantu. Ni nziza zifise intumbero wihaye ni nziza, mugabo birakenera ko muri uko kuko Imana itegeza no kukwigisha muri ubwo buryo iragukenera ko umenya ko intumbero kurakira atari ziwawe gusa, ko nta nakimwe Imana iduha ukibici wacu twenyene. Imana yifuza ko Yesu tubana en communauté, hanyuma kuko nayo niko imeze nyene mu kubaho kwayo, isaba yuko kuvyukuri hari igihe usanga bikenera ko uburyo utegerezwa kubukura mu bandi bantu. Utevye ibintu iyo ntumbero yawe uguru yishikeko ntiwicara mu nzu ngo uzibone wayishitseko. Birakenerwa ko hazamwe abandi bantu, bisaba rero kubamenya kandi ukabaha ikibanza kugira ngo mushobore kujana. Urumva rero hari ivy'integuro umuntu agira, hari uko gusenga, hari uko kugira ubucuti n'abandi bantu, hariho gukorera ku mwanya ukwiye, hariho gukora ivyo utegeza gukora, ukabikora kandi neza witonze, hanyuma ukabikora mu bugororotse. Yego ntuje kwiba, ntuje kubesha abantu kugira ngo ronke ivyo ukenera, naho intumbero zo ari nziza gute, kirazira gukoresha inzira zitarizo kubera yuko ivyo Imana ntavyikunda. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuri ino ntererano, kuri no vyumviro muhereje guha reka dukurikirana. Ndizera ko abantu bashoboye gutahura ingene boshobora kugendera mu ntumbero y'ubuzima bwabo, ivyo bokwirinda n'ivyo bokora. Rero murakoze cyane, ndizera ko n'ikindi gihe twatumiga mu bandaye mutwagura kino ino teme muzoshobora kutwita. Yego tuzokwitaba kandi turashimye ku butumire, dushimira n'abadukurikiranye. Murakoze cyane, turashimiye cyane wose kadukurikirana. Ndizera ko mwashoboye kuhigira ibitari bikeyi bigiye kubashoboza kubaho impamvu yo kubaho kwanyu, intumbero mwihaye mu buzima bwanyu mushobore kwishikako. Murakoze cyane, naho gutaha mu kindi kiganiro. Abakunzi b'amahoro, ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.